je ndemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 none y'imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kibaza imyaka 70 muhava bavuga ngo ntitaguye kubaka mu 2020 eka ndabibereke ntitwataguye kubaka igihugu mu 2005 2005 nta mugwi muzi witwa Paripeutu FNL wari kuraduteshaguza utubuza kurima gushika mu 2008 hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu matora mu 2010 nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwagwa kuburabuza bene gihugu aho twari gukora iki turiko turaburabuzwa ntitwagize ngo tugiye mu matora aho twagira ngo dutoya gahengwe tugiye mu matora 2015 nta kintu muzi citwa Senarede cacekiza nticatuburabuje twari kurima gute hari ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore jewe nanje ndi umukozi wa leta ndazi yuko umushahara ari mutoyi jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga kubera iki abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari mutunzi wa mbere bose baza kugusaba nayo uhembwa ntiwoyabaha ngo bakwigwe nico iturace nigira inama yo gukora ibikorwa vy'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga kuko naravye mpembwa ndabayo mpanzeko none guhembwa ibihumbi 94 ukaba upaze mu nzu y'ibihumbi 85 mbwira wowe beshayo guta umuryango none ubwiye leta ngo mpemba uwo mugabo tutarahura ngo turamukanye azomuhemba ayakuye hehe nk'ubu hari ikintu gejeje kuvugwa ngo gabanya amatagisi n'amakori none uzoca uhembwe ngo duze umushahara gabanya amatagisi n'amakori uca uduze umushahara uwo mugabo yitwa leta amahera azoyakurahe tuze turatora umuti jeki ikinezereza ubu nuko hari ibiganiro uno munsi abakozi bazanye ku meza y'ibiganiro ibibazo 12 aha bazanye abakoresha namwe zana ibibazo vyanyu namwe mushire ku meza abakoresha n'abakozi bace bicara ikibazo cyose bakije ko bagitorera umuti aho niho tuzadukoze neza mbeko mutabikomeye amashi mwari muzi ko ari je nshada bitorera umuti ndi ngaha Jesi nitwa leta ndi umukozi wa leta naje ibijya bibazo babizanye ku meza nibo nyene nabo bagize leta turi kumwe tubishire hajya ku meza abakoresha namwe camuzana namwe ibibazo namwe bwe mufise tubishire ku meza bice bibi bibazo by'abakozi n'abakoresha bimaze kwitwa iby'abakozi n'abakoresha bace bicara hamwe abakozi n'abakoresha kimwe cyose bagitorera umuti kandi ndazi neza ikibazo kibonetse n'umuti utegerezwa kuboneka uvuze uti dushaka yuko umushahara uduga duca duhamagara umushikiranganje w'intwaro yo hagati tuti Mutama zana amahera nawe aca babaza ati ndayakura amajahe tugaca tuvuga tuti uyakura mu bikorwa vyatwebweye na bene gihugu ati kora rero muzane ndayabahe none nimwumva ko inyishu ziko ziraboneka ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'u Burundi ndasubiramwo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'u Burundi je niyo ngenderako no kuvuga yuko umwene gihugu wese arakora hanyuma agatera imbere kuko iyo ukoze uragira umwimbu ukagira ivyo wiha n'ivyo ushora hanyuma iyo ushoye haraboneka amakori n'amatagisi ayo makori n'amatagisi amaze kuza duca tuyagarukana akaza kubaka amabarabara kubaka ibitaro agahemba abaganga agahemba abigisha agahemba abasoda n'abapolisi akagura n'ibikoresho byose abo bose bakeneye none umwene gihugu atakoze tuzoyakura amajahe
mwebwe ndongozi murongoye ibisata binyuranye mutagiye koko gukomanda abene gihugu bakore bimbure tuzokura amahera amajahe. Ubuzima twavutse buzimvye Imana niyo yabonye yuko tutaratangura gukora icujana mu murima wa Edeni tibanza mube muraronka ivyo murya mu kurindira ko mwironderera gwanyu. Bamaze kwirukanwa mu murima wa Edeni inzara yarabateye barabura impuzu. Ico bakoze baciye batangura gukora. Tubazanye ikibazo rero, amahera n'igikorwa hatanguye iki? Aha ntihabuze uca mbwira ngo inkoko n'irigi hatanguye iki? Irigi n'inkoko hatanguye iki? Ngo hatanguye inkoko. Inkoko nayo yavuye, irigi naryo ryavuye. Nagira ndabwire ko hatanguye inkoko, kuko Imana yaremye inkoko ntiyaremye irigi. Nico gituma ushaka amagi menshi ugaburira inkoko neza. Murumva ibiguma bigaruka ari bikorwa. Ushaka amagi menshi, ushaka inkoko nyinshi, ugaburira inkoko neza. Ukugira ugaburira inkoko utegerezwa gukora uronke ivyo byo kurya vyayo. Nagira ndabwire rero yuko imbere yuko aboneka amahera hatanguye igikorwa. Haje umuntu arakora hanyuma agira umusesekara. Uwo musesekara kugira ubike neza arashora kugira ngo abadafise ivyo afise babironke, hanyuma badabo bacamuha amahera akayabika, akeneye kugura nawe ico atagira agacajana ya mahera. Udakoze nta mahera ushobora kuronka. Umuntu wese ariko avuga ati ni mumpa amahera, namenye amahera iyava. Namenye amahera iyava. Nico gituma dushimikira cyane kukurondera ayo mahera. Duhere kumukoresha. Jewe ndumukoresha, kandi sindi mukoresha nk'umukuru w'igihugu. Umuntu yitwa Varisito numukoresha, arafise abakozi akoresha iwe. Je narigeze kugira akabare, nzi yuko kazonyungukira nkaronka ubuzima, kuko akabare kari muri ba mukerarugendo tourisme. Nibaza nti nzoronka, ndazana umutahe, ndubaka, ncanzana abakozi, ntakiramwa abakozi mwe nimukore, hanyuma tuzokunguka twese, muhembwe nanje mpembwe ku mutahe wanje. Hanyuma umunsi umwe ndaduga, nduze ngira abashitsi ndabazimana, hanyuma ndababwira nti nimumpe fagitire nzobariha ejo mu gitondo. Hanyuma ndizemazemesha mu gitondo sinabariha, nza numva bambwiye ngo rega ngo durihe ya mahera ngo tuje kurangura. Narinde bafitiye amahera atarenga 270. Mugabo nabahaye umutahe w'imiliyoni 5. Hanyuma ndavuga nti aba bantu batagishobora kuragura bataronse 270, kubwo ntibampenuye. Niho mu nyuma nagaruka ncanzana abagenzi, ncafata ndabazimana, turanywa byose, turarya inyama, ibyo bafise byose turabirya turabimara. Tubimaze twasanze ari ivy'ibihumbi 500. Hanyuma bukeye baca bambwira ngo rega utaduhaye amahera ntiruja kurangura, ntigenda muranguza hasigaye muramwe nabaha. Nca ndababwira nti basi impombe yaho rero nta kundi nditahiye. None umwana apfuye umuyaya ntaca ataha. None basubira kugira akabare kahehe. Murumva natahanye 500 mu mahera nabahaye. None uno munsi baciye baja hehe? Ko je nagumyeho, kuko iyagacuze n'ikazi bobo bacaboro. Nagira ndabwira abantu bitwa abakozi, mutegerezwa guteza imbere hajya ahantu mukorera kugira muronke ico muhembwa. Naratwaye ishirahamwe ryitwa Sobujeya jewe.
iryo shirahamwe abakozi bakoraye umunsi umwe ndabagirisha inama ndababwira nti mwebwe ndabaravye ingene muriko murakora muriko mushaka gutembagaza ishirahamwe none gabasha ko jewe naje kubafasha kugira ishirahamwe ritera imbere nkaba mbona mushaka ko ridatera imbere ko jewe nifitiye iyo nzoca ntaharitembagaye namwe murahafise nimbe nk'ubu ko mutariko murakora bene ishirahamwe abazanye imitahe bovuga bati turabona yuko bariko baradutembagaza reka ubunyene tugira inama muri rijoro duce dutwara amahera yacu muca mutonda he murabafata none uwo mukoresha wo mufata yabonye kugira umuhomvye hako umuhomvye amahera yiwe aciye ayatwara uramufata uramuburanya ngo watwaye amahera yawe ntibikunda abakozi mubaze muvyumve ivyo musaba vyose ni mubisabe ari uko mwayinjije mugabo wayinjije nawe akakwima ngubwo rero bwa burenganzira igituma hateza kuba amasendika sendika no kugira ngo abakozi baje hamwe bige cyo kimwe n'umukoresha wabo ingene baduzi kivi ingene bunguka hanyuma iyo bahejeje kunguka baca babwira umukoresha baturabona twarungutse mutama none tweho ntagahimbaza musyi nawe aravye aravuga ati ndabiravye kukaba nkako nivyo hagaca abaha gahimbaza musyi none mwoza kumubwira ngo mpagahimbaza musyi mwahomvye abakozi ba leta murazi ikintu bita deficit muri bije ko muvuga ngo babaha amahera mwanyigije ingeri rya deficit nayo tuyisubiriza erega muravuga muti twarabonye muri bije hari deficit none turabonye ko ubu ya deficit yaheze ko yaheze ahubwo tubonye hari kirenga ko duheko mugabo nta numwe anyigisha aza kumpanura ingene dukuraho deficit erega hariho n'abakozi ba leta bataza amahera bahembwa yava bariho hariho abazi yuko uwo mugabo yitwa leta afise urusandugu rurimwo amahera aho ushakiye hose umubwira ngo nyarurira agaca yarura hariho abakozi ba leta bifata nk'abana mu muryango abana mu muryango ntibamenya ko se wiwe akenye uzumva bavuga ngo uheruka kutugurira inyama kera papa bobo ntavyo bazi leta irimwo abantu bakuze s'abana ni muwe abantu abakozi ba leta n'abantu bakuze s'abana bavuga ngo papa tugurira inyama baramenya izo nyama aho ziva jewe nanje ndi umukozi wa leta ndazi yuko umushahara ari mutoyi jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga kubera iki abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari mutunzi wa mbere bose baza kugusaba nayo uhembwa ntiwoyabaha ngo bakwigwe nico gituma naciye nigira inama yo gukora ibikorwa vy'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga none ngumuke ngire greve ntibikunda kandi nzi amikoro ya leta ingene ameze igihe natangura gukorera leta hari mu 2004 ico gihe naravye amahera mpembwa ndavuga nti jewe nta buzima zopfa ndose sinzotunga umuryango mpembwa y'amahera ndigira inama gushika ufata ingingo ntingira nje gukora ivyanje ivyo gukora muri leta ndabihebe hanyuma ndicara nsanga none ninareka gukorera leta ngo ngiye kurondera ubuzima bwanje utwo twiza ndondera abandi bakozi ba leta bo ntibaturondera none ninagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda ninde azosigara arakorera bene gihugu ndabibonye gutyo ncasubiza inkota mu bwubati ncavuga nti reka rero nkorera bene gihugu nongere mugabo simfe n'inzara reka ndabico nokora nca ndagenda ntangura korora inkoko ntararondeye inkoko kandi naragopesheje izo nahereyeko kuko nta mahera nari mfise kuko naravye mpembwa ndabayo mpanzeko none guhembwa ibihumbi 94 ukaba upanze mu nzu y'ibihumbi 85 mbwira wowe beshayo guta umuryango
none ko ntaciye mpeba ko ntagumutse naciye nja kurondera ingene nshobora gukorera igihugu nkongera nkaronka igitunga umuryango ndagopesha ndorora inkoko. Ndibuka ko hariho umunsi umwe navuze nti Jesse nzosubira gusuma inyama n'imboga. Bati gute abana bazobaho gute? Je ntavyo nzosubira. Ndagenda ncangura inkwavu, ngura imbata, ngura n'inkoko ndazororera ngaho mu rupangu. Ncafata ijyaga ziri mu rupangu ndayirima ncantera ibitunguru, amashu n'irengarenga. None ngaho nasubiye gusuma. Nari kubwira umuntu ngo ubuzima burazimvye, narigeze nidoga ngo ubuzima burazimvye. Je ndazi ingene uronderera ubuzima. Tuza aha turi kumwe duhanurane kuko ubu ni igihe twese tuyo dukora turondera iterambere. Nk'ubu hariho abantu biyumvira ko kuva twikukira twafashe umwanya wo gusambura igihugu gusa tutafise umwanya wo gukora ibindi bihugu biriko birikorera. Uno munsi uzubona umuntu avuze raba Uburundi ntibumeze nka kiya gihugu. Ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora atanjyane ziriyo bifitiye amahoro. Mugabo utanguye kubaka ryari? Je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020. None y'imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kibaza imyaka 70. Muhava bavuga ngo ntidutanguye kubaka mu 2020. Eka ndabibereke. Ntitwatanguye kubaka igihugu mu 2005. 2005 nta mugwi muzi witwa Paripeutu FNL wari kuraduteshaguza utubuza kurima gushika mu 2008. Hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu matora mu 2010. Nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwagwa kuburabuza bene gihugu. Aho twari gukora iki? Turiko turaburabuzwa. Ntitwagize ngo tugiye mu matora aho twagira ngo dutoya gahengwe tugiye mu matora 2015. Nta kintu muzi citwa Senarede cacekiza nticatuburabuje. Twari kurima gute hari ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore. Dusubiye kuronka gahengwe mu 2020 niho turi ku kivi. None muravye aho tugejeje kivi dutaguye gukora umutima uri munda kuva mu 2020 mukaraba neza. Aha ni mu marako myaka 10 tuzoba turusha bya bihugu biteye imbere. Tuze turaharura aho tugeze. Ico gihe mu 2004 nta numwe yidoga ngo ubuzima burazimvye. Kariho kugira uvuye ko buzimvye. Nubu rero ndababwiye nubu ntiturashika aho dushaka. Tugiye mu 2040 igihugu cifashe. Kugira tugira igihugu cifashe nuko umurundi wese aba yifashe. None tuzobishika ko gute tudakora? Ngo mpamahera ayo mahera tuzoyaronka gute? Ayo mahera zende yabona mu 2040. Mugabo tudakoze ibyo 2040 ntituzohashika. Dushobora kwashika tumeze ukunyene. Tubanze tuje inama abakozi n'abakoresha hamwe. Abakozi bavuga bati mukoresha wanje raba narungutse. Uwo mutima utaje ntawo tuzopfa dushitse. Abakozi rero tubanze tumenye twimenye. Aha tuvuga ngo hari abakozi n'abakoresha. Hari ikintu kimbabaza. Hariho umukoresha ari ngaha akaba n'umukozi. None jewe ndafise iyororero ry'ingurube. Ntiwumve ko ndumukoresha ari habo nkoresha. Ndumukozi kuko ndumworozi. Ndumukozi kuko ndarima. Mugabo hariho abandi bakozi nkoresha. None abo bakozi nkoresha bibaza ko ntababona. Ndazi yuko iyo nebwe sindabakurikirane sanga bavyononye. Niko kamaro ka twebwe indongozi nazo nizikurikirane abakozi. Reka ndababwire ko turiko tuvuga ivy'abakozi. Burya hari ubwoko butatu bw'abakozi. Mwapfa mucavuga ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Hari ubwoko butatu bw'abakozi. Hariho abakozi bikorera kandi nibo beshi.
nibo benshi cyane abakozi bikorera. Ibi bibazo bashikirije ndababwire, ni mu biharuro muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Genda musubire bijya bibazo yavuze vyose, muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico gisagara ca Bujumbura nyene muza gusanga 95%, ibice 95% bibazwa n'abakozi ba leta. Genda muharure, je ndazi ko ntabeshe. Hariho abakozi 95% mu Burundi atanumwe ariko ari Dodomba bunyene. Iyumvire, nimwiyumvire, hariho abakozi 95% ubunyene mu Burundi batariko bari Dodomba. Kubera iki batariko bari Dodomba? Uwidodomba abafise uwatakumwikomo. Uwidodomba n'ufise uwatakumwikomo. None jewe nibereye umurimyi, ubonye ndiko ndidodomba nidodomba ko ikirere cagenze nabi, none ndacagiriza nde? Mugabo umukozi wa leta aridodomba ngo leta ngompa, iyo leta nkaja kuyihiga nkayibura, none ko ari je muraba, je nije ndi leta. Mugende murabe abidodomba baribo, muce mwiga igituma. Muri Bibiliya niho handitse neza ngo wakinebwewe ngo genda wiheweze gwikimonyo ngo cwakura icigwa.